ko ndabe yuko abana banje no babeshaho ko ubuzima bwo kwangara sibwo naye barangara nkababa mu buzima nk'ubwo umaze ahantu uri kurahangayika uraraguza mu ishamba ugirane hakorwa umuhangayisha abana mu ibarabara uvuga ati Imana icyo gufasha ikaguha umuntu agufasha kurera abo bana. Shalom bakunze ijambo rya Kiza TV, reka nizere ko mwaraye cyangwa mwaramutse neza bivaye naho muri kumara dukurikirana muherereye. Ni igitondo cy'umugisha n'ubundi buntu twagira kugira ngo twongere kubona uyu munsi. Reka nshimira abamaze kugira subscribe, like, share ndetse na commentaire, Uwiteka abahe umugisha kandi abahezagiye atagabanije. Ikindi nacyo ndashimira abantu bamaze gufasha abantu bagiye baca ahantu, nukuri ndabasengera kandi ndabakunda cyane. Uyu munsi twagendeye umukenyezi cyangwa umumama ari mu gisagara ca Bujumbura. Turi ni mu gisagara ca Bujumbura neza na neza, ni mu quartier Gatunguru. Reka ndamusabe yidondore. Ni sawa? Ni sawa. Murakomeye? Ego. Mwotwidondora? Jentwa Imana Riziki. Riziki yavukiye he? Mu Gishingano. Mu Gishingano ni muri ntara ya Bujumbura? Hamukurira he? Mu Bwiza kwa bibi. Bari ko yakuriye kwa bibi wawe, nta bavyeyi wari ufise? Tubwire ubuto bwawe. Nari mfise mama na papa, nari mfise kubw'ubuzima nari mbaye twari tubayemo, baca banjana biba niwe yankujije. Maze gukura mu rugero cangaruka kwa mama. N'ishure narinze ndarihagarika kubw'ubuzima, nabuze uwuma ibyangombwa ntabwo sindahisemo kuriheba. Riziki ufise imyaka ingahe? Uri umama w'abana bangahe? Mfise imyaka 24. Abambyaye 3. Amahasa naciza nankurikiye. Yego. Jewe kugira menyane n'uno mama Riziki si ibintu vyaje ko nyene, nuko nahuye n'abo bana. Amahasa ariwe bukuru na butoyi twahuriye mu Mirango, niho nabaha nimero yanje, nababwiye ati meshire mama wabo. Natangaye cyane ko n'abana wabonye nawe wotangara cyane, bava ngaha ahantu bakaja hariya. Ariko jewe canke we hari ico twokora kugira ngo abana bahindurirwe ubuzima. Ubana na se w'abo bana? Sabo yaradutahana. Se ubune kuri. Kugira ngo umugabo agute ntapfa kuguta uko nyene, hari ubuzima mwamwe musanzwe mubayemwo. Mwari mubanye gute? Mu bisanzwe jewe akintwara yarankunda. Muga manze kubyara bangira cesarienne, nyiva no mu bitaro ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri nashikiye ku giti, anziza abagore bagendana. Nubwo yaronka amahera ku kazi, n'amahera nigera mbona. Yayagiyo unsumira niyansumira, gushika yaho aragenda asigananye iyo nzu. Ndabaho mu buzima bubi, aho narara siho narara, cyangwa aho nirirwa siho naguma. Kila muntu wese niwe yangaburira, cyane na mama akamba hafi akamifungurwa. Mugihe warubanye nkuko n'umugabo wawe kandi wari ufise mama wawe yabangaha mu gisagara ca Bujumbura na bibi wawe, kwe kutagiye utasubiye iwanyu? Ubwo muzima mugihe nasubiye kwa bibi, mama yarafise undi mugabo niyankunda na gato. Ntiyashaka ko mbona mu maso, ahubwo yambwira ati ngo ndamuva impande, ngo umwana atabyaye ngo nta kuntu yoguma murera, kandi atari papa wanje. Umaze gutandukana n'umugabo wawe ari we se w'amahasa, ubuzima bwawe bwaca butangura kugenda gute? Mu bisanzwe tumaze kuvana narabayeho uko, ndose ikiyede narakora, no kudandaza nkadandaza. Mugo umutaha uheze naca nicara, gushika ndatangura gusenga Imana, Mana tumufasha basundi mugabo yomfasha kurera abo bana. Mana nawe yaranyumviye, niho yacima rero se w'umwana. Catura abana rero. Wasenga usaba umugabo kandi wabonye ibyo umugabo mama yakugiriye? Mu buzima nk'ubwo umaze ahantu uri kurahangayika uraraguza mu ishamba, ugirane hakorwa umuhangayisha abana mu ibarabara, uvuga ati Imana icyo gufasha ikaguha umuntu agufasha kurera abo bana. Ubwo buzima wabayemo hari ikigwa bwaguhaye ni nk'iki? Je mu bisanzwe ubwo buzima nabayemo
narabaye mu buzima bubi gushika n'uno mwanya ubuzima ndimo mvuga ati ndabushima uhoraho kuko hari icyahindutse. icyo nkundira Imana ni uko iyo ubona ufite ibibazo gusumba abandi Imana ikwereka uwundi muntu afite ibibazo birengeye iby'iwawe. Mu buzima bwose tugenda tubamo icyo dukwiye kudakora no kwihebura, ahubwo icyo dukwiye gukora no kwizera cyonyine nta kindi kintu. uyu munsi ufite abana 3 kandi ntiwazi yuko wageze ngaha. Wakundanye n'umugabo wa mbere mugikundana ni nk'ikihe kintu yakubwira mubaze kubana ukabona sico? Byamaze kuntwara yambwira ngo ni umusore. Mu nyuma amajambo y'abantu agera numva ngo yabyaye umwana hanze ubwo umugore nibigeze babana. Nije mugore wa mbere twatangiye kubana. Nagiye kubimenya rero ko afise uwo wundi maze kuduga iwabo. Ndabe nerekana abana ko bwa mbere bari babihakanye. Iwabo hari he? Ni mwisare ahantu bita mu bishuru. Umaze kubatugana? Naraduze umuryango bakizi no bakiri inzoya barabihakanye ngo sabi wabo. Abana ndabadugana bari mu mezi 5. Mu muryango munyo baravuga ati ngo aba nabi wacu ngo twabonye ko dusa. Umugabo ico bamutegetse ngo andikisha abana. Navuze ati yarabandikishije. Muga amaze kubandikisha ico gihe ntiyasubiriye gusubira ku marasi yambwiye ati ico twafana nico nyene. Usibye ko warahura kubitwa cyangwa kirigura kubitwa ni kihe kindi kintu umugabo yagukoreye cyangwa gukomerekeje? Nukuri sinovuga ati ngo yaramfashe neza, nari mbaye mu buzima bubi cyane. Abana bukuna butoje twarahuye nubwo turi mu mavakansi baraboneka ko babatiga, ni gituma batiga? Ubusanzwe impamvu batiga bamaze kunyiba impapuro zabo. Narababwiye babanyandikishirize ngo nibyo ukunda aho bakwandikisha ngo ata impapuro zabo. Nkaca marura ikindi naco nubwo no bashira ku ishure ni kwa kundi nyene boguma bangara nibo kwiye ko bokwama bagenda gusega ko kenshi mu buzima babayemwo hari bajya rimwe kweri mu ijoro kenshi muga kumuranga injya zo kumurango barazibura. Muri nosi byaba byiza canke bibi nta kibera ubusa. Ni kihe kintu ubona ubuzima muri kubura kwigisha babwira nk'umuntu ati itonde gira ibimwe no buzima kwera ibintu birahinduka? Mwico no kwigisha abagenzi banje kwa umukobwa natwenga uwundi. Ico no mwigisha nkuko ubuzima je nagenda camwo. Bose ubwo nabayemo no musaba yuko yitonda. Uko abagabo bose ni bamwe. Ari ubwo ati umugabo akiri ubwa mbere aragukunda. Mugumaze kumubyarira aca hinduka agaca gufata nabi. Gatangura kwicuza icyatumye uja ku mugabo. Mugumi wayo. Hari icyo wabusaba nk'abantu? Ni iki wabusaba abantu abishoboye kugufasha bagufasha? Cyambere nosaba yuko bomfasha umutahe nkarabakombesha abo bana. Abantu baba bishoboye ni abana ubu ntiwoshobora kubasanga muhira kubera ko bagiye kwirondera irasiyo bari papa bakimama birumvikana nta kuntu babasanga muhira, ariko nabo bana barakeneye ibikoresho by'ishuri, barakeneye n'ukuntu boza barava ku ishuri bafungura kubera ko gugwaruka cyangwa abana nibo Burundi bw'ejo. No munsi ndabafasha ejo nawe bashobora kudufasha biwaye kubera ko ibyisi birahindagurika ntawe ushobora kubimenya. Rero ushobora gutanga intererano yawe cyangwa ukanyandikira kuri 68 053 500 aho turashobora kuvugana uburyo tuwamufasha. Riziki ni nk'akahe kajambo kanyuma uvuga mu gusozera? Cyane ukuri shima Imana nkuko muba musanze ngaha n'ubuzima ndimo. Nosozera yuko ndababwira muba mukoze yuko mufasha ko ndabe yuko abana banje no babeshaho ko ubuzima bwo kwangara sibwo naye barangara nkababa. Komeze kwihangana. Tiko turasozera ni nk'akahe kajambo uvuga mu kurangiza? Mu bisanzwe icyo novuga mu kurangiza nkuko namye mvuga ngo tugarukira n'abana mukaraba icyo bakibereye kudufasha batubeho neza n'abana banje atakwidoga aho bamwe. Bakunda ijambo rya Kiza TV ndabashimiye cyane, ariko icyo wumva umutima wawe kubwira gukora nicyo ugomba gukora.
ntacyo nshoboye nta cyataye namufashe mu mama ariko wowe urashobora kukimukorera kubera ko gufasha ntibisaba ko ufite ibintu byinshi ahubwo bisaba umutima ukunda kandi wibuka abenshi ubuzima murabuzi mwarabubayemo abatabubayemo ntitubifuje kubamo ariko birababaza cyane birababaje ko n'umwana w'imyaka 5 ava mu gatunguru akajya kwirira mu kinama hehe na hehe arondera ibyo gufungura ndabasavye vraiment mukorere Imana muhindurire ubuzima abana izikire kandi ndagushimiye cyane bakunze ijambo rya Kiza TV mwakoze cyane tuzosubira Imana ibongereza imigisha ndabakunda cyane